Urumuri rw'amahoro rwatanguye kugendera muri komine Giteranyi neza na neza ku mutumba wa Mukoni, rukaba rwakiranye urweze n'abenegihugu bo kuri uwo mutumba. Aho kuri uwo mutumba umugwi w'intwara Urumuri wifadikanije n'abenegihugu mu gutera imivyaro y'ikawa irenga 3,000 mu murima wegukira uwo mutumba. Inyuma yaho abarekeje urumuri rw'amahoro bakaba baciye baja muri komine Butihinda, aho urumuri rw'amahoro rwamurikiye ibikorwa byo kwegereza amabuye ahariko hubakwa inzu izokwakira abavyeyi kw'ivuriro rito riri ku mutumba Zoga muri iyo komine nyene. Urumuri rw'amahoro rukaba rwabandanirije mu makomine ya Gashoho na Gasorwe, aho nahone intwara Urumuri ziri kumwe n'abenegihugu zikaba zakoze ibikorwa vy'iterambere rusangi. Muri komine ya Gashoho intwara Urumuri zikaba zifatikanije n'abenegihugu mu bikorwa byo gusanza kariyeri mw'ibarabara ry'igihugu nimero 6 rivi Muyinga rije Ngozi. Nayo muri komine ya Gasorwe intwara Urumuri zikaba zifatikanije n'abenegihugu mu bikorwa byo kuvanga isima yo gusasa indani mu nyubakwa y'uburaro bwa musitanteri w'iyo komine. Mu mpanuro yahaye abenegihugu aho urumuri rwagiye ruraca, buramatari w'intara ya Muyinga Jean-Claude Barutwa nayo akaba yasavye abenegihugu kwakira umuco w'urumuri maze bawujane kuwukwiragiza mu kibano. Rero urumuri baruzanye ngaha ku komine rwavuye ku ntara, dushaka rero muce murutwara mu mutima murujane ku mitumba. Uva ngaha agende yakaka, agende yumva ko ari urumuri rwamurikiye. Urukuye ku mutumba ruce rugenda rushike mu Gatsimbiri, ruviye mu Gatsimbiri rugenda kwa nyumba 10, ruviye kwa nyumba 10 rugende mu ngo zanyu, mu ntumbero yuko twiteza imbere, tuva aho turi dufata intambwe twiteza imbere. Epipode Baranyikwa arongo yishirahamwe ry'intwara Urumuri akaba yagiye aramenyesha aho urumuri rwaciye ko bazanye ubutumwa bw'umukuru w'igihugu bwo kwibutsa ko umwenegihugu wese canke indongozi akwiye kwibaza icyo ari karakora mu gushira mu ngiro imbona kazoza yuko igihugu cy'u Burundi kizoba ari igihugu cifashe mu mwaka wa 2040. Yaradutumye rero nyene cyubahiro ataho mugiye mwibutse abenegihugu ko muri turi mu mbona kazoza imwe ivuga iti mwaka w'ibihumbi 2040 tuzobe turi igihugu cifashe. Ubwo gahemu umwe ahaherereye nk'umwenegihugu canke nk'indongozi mugeze gutahura ico civugo kugira ngo tuje mwiyerekwa rya Sebarundi. Umwe wese rero yirimbure kuco yoba ariko arakora kugira ngo 2040 tuzobe dushize hamwe nk'igihugu cifashe. Bihera hehe? Bihera mu ngo, bikaduga ku mutumba, mbere biciye kwa nyumba 10, bikaduga mu izone, bigaca mu ikomine, bikaza ku migambi y'intara, mbere bikazongera no ku migambi y'igihugu. Umwe wese arabe aherereye ku ruhande rwiwe mu rugo, ku ruhande rw'icajejwe indongozi, kugira ngo iyo mbona kazoza dushobore kuyigenderamwo. Intwara Urumuri zikaba zari zitwaje igikemanyi kigizwe n'imifuko y'isima, aho mbere batanze imifuko 500 izofasha guheraheza ibikorwa byo kubaka ibiro vya buramatari w'intara ya Muyinga. Eka no mu makomine aho baciye bakaba batanze imifuko 55. Muri ayo makomine urumuri rwaciyemwo kakaba karakamwemwe bene gihugu abanyeshure bo ku mashuri atandukanye kukwibonera urumuri rw'amahoro.